mwese mwama mudushigikira buri mwaka mu bikorwa nk'ibi. Iki gikorwa kigira kabiri kuri Dicobu. Mu mwaka uheze murazi ko twakoranye n'abarivyo batandukanye kandi bikaba byagenze neza. Uno mwaka rero turiko dukora ku Isabukuru dukunda Burundi, tukaba turikura mu ruririmbo rw'umuririmbyi ngaha turi kumwe Auguste yaho yaririmba ngo dukunde Uburundi. Nico civugo nyene, ni iryo jambo nyene tudugirako kandi iryo tuzoshimangira kuko twasanze rimwo ubukomezi bukomeye cyane, ari ijambo ryotuma buno Burundi butera intambwe bukavaho uri ukagera ahandi, kuko udakunda igihugu, udakunda ivyo ukora ntushobora kubiteza imbere. Rero gukunda Burundi ni kimwe duhamagara abarundi bose, baba bari hanze baba bari ngaha mu Burundi, ko ari ijambo twese twoguma tugira ko kugeza tubonye Uburundi tubushikanye aho twifuza ko bushika. Naha rero tuvuga yuko ngo dukunda Burundi, tukaca tuvuga tuti tubukundisha abandi. Iki civugo tukivuza ko umuntu wese w'umurundi yocumva kandi akakigendera. Ni dukunda Burundi tubukundisha abandi, bisigura ko ubukunze ucubukundisha n'abandi. Muti none bitunganijwe gute, bimeze gute? Nkuko mubibona ngaha imbere turi kumwe n'abantu b'abahinga mu byo kuririmba, mu byo tugenegene. Turi kumwe n'umwubahwa wonse amenyerewe cyane ngaha, afise amateka yiwe. Nico gituma tugaruka kuri uwo muco ku bantu bagiye baririmba indirimbo zigaruka ku gihugu. Uno mwaka rero nivyo tuzogaruka ko cyane, bitandukanye n'ivyo twakoze mu mwaka uheze aho twavuga tuti indirimbo zose ziremewe. Muravyibuka ko byagenze neza cyane kandi ugaruka gwarabikunze. Mugo no mwaka twavuze yuko indirimbo zemewe ni indirimbo zigaruka ku gihugu cy'u Burundi, no kuvuga indirimbo zikundisha Burundi, indirimbo zivuga amateka y'igihugu, indirimbo zigaruka ku mico n'akaranga. Naha rero mubona yuko turi kumwe n'umugwi wa Ninde, tukaba turi kumwe n'urya mugwi abagarukira karanga, tukaba turi kumwe n'umugwi komeza karanga ingoma z'ikirundi, turi kumwe na Regimo Music Club nabo bagaruka ku mico nyene n'akaranga mu ndirimbo zabo. Ugiye kubaraba karangene abantu bakora ibintu ugasanga ni ibintu bimeze neza. Pascaline hariya arakozwazo n'abantu bafise ibintu vy'amateka yabo, bigaragaza yuko ari abantu ibikorwa byabo bigaruka ku mico n'akaranga. Nico gituma rero ata muntu numwe ubundi muririmbyi atokwidoga ngo kubera iki mutadushizemwo n'amatelefone twaronse kubera iki uno mwaka mutadushizemwo. Ni bire tuko turasigura yuko uno mwaka turiko turakorera ku Isabukuru dukunda Burundi. Ukunda Burundi naho tugaruka ku muco n'akaranga, ku ndirimbo zihagize igihugu zigikundisha abarundi n'abanyamahanga. Mu majambo make rero urubanza rwageze nejo, abataragura amatike bayagure, twarabizimbuye cyane. Hanyuma n'udashoboye kuronka ubwo buryo yotubwira byumvikana tukaramye dufashanya. Mugabo duhamagara kugira ngo ababishoboye bose bagura amatike ejo baze kugira ngo turyoherwe. Azo ari ibintu bisa neza cyane kandi intumbero murumva ko atari kuryoherwa gusa, intumbero ni no kugaruka gutsimbataza uwo muco n'akaranga by'u Burundi. Majambo make rero nagoma nshimire abo turi kumwe bitabiriye kano kamo, abo abasanzwe bari kuri ya fishing ngaha bose tubashimire ko bemeye kuza kudushigikira. Bashimire namwe abamenyesha bakuru, ibikorwa mukora nta mahera tworonka twobahemba, muga mwama mubikora mukitanga mutiziganya mukabikora nk'abikorera nyene. Ivyo turabashimiye. Nyakubahwa directeur ngaha mwaserukiye ETNB turayishimira kuko nabo dukorana neza, twagira n'amasezerano yo gufashanya no gushigikirana, ubu bikaba ariko bigenda neza cyane. Auguste nawe tumushimire kuko ni umuntu nasanze aca bugufi cyane kandi yumviriza kandi atahura, kuko muribuka ko kino gikorwa cyatanguye ari we agifise. Hama natwe tugeze gutegura dusanga twaramwiyumviriye ko twodugira ku rurimbo rwiwe, kumesha usanga naratanga kubitegura. Muga mu nyuma remera ko tuca tubikorana, aranavuga ati Dicobu cyangwa ifata mu minwe n'amahoro. Nico gituma rero no munsi twagomba tumushimire, warakoze cyane Imana iguhezagire. Nibaza ko tuzoguma dukorana neza, urubanza n'ugwa mbere ariko n'izindi manza ziracaza. Imana ibahezagire rero. Wewe uri kuratuyobora, shimire event manager ngaha Greta nabo bakorana Erodi n'abandi cyane cyane Irebe company nabo ni equipe nziza, baradufashije n'ubu bariko baradufasha kugira ngo kino gikorwa kiranguke gere ku musozo. Rero Greta, Imana ibahezagire nabo muri kumwe. Nta byinshi novuga, turi ngaha ku bwanyu, dufashanye, dushigikirane, dukunda Burundi, dukundisha abantu. Twebwe nka radio na televiziyo z'igihugu, iradiyo mwihangiro gihaye ari ukwerekana isura nziza y'igihugu,
ari ukwerekana neza ko igihugu cyacu ari nyabagendwa. Mu bikorwa dukora mu bisanzwe ihangiro nyamukuru ni iryo. Rero twebwe aba batunganije iki gikorwa bamaze kudushikira tukavugana ko twofashanya mu itunganywa ry'isabukuru dukunda igihugu. Niyo teme yonyene dukunda igihugu twebwe iratweteresa gose. Ubu dusanzwe dufise n'ibiganiro titre ari dukunde igihugu bikundishe n'abandi. Rero twashimye guca dushigikira isabukuru kuko bihuye novuga n'ibikorwa RTNB isanzwe ikora. Aba rero turabashigikira cyane rwose kuko abarundi bakorera mu mahanga barinze bafata icyumviro nk'iki bakagishira mu ngiro. Birafasha cyane rwose kuko murazi ibyo turiko turabona hariho abarundi atandi intumbero bafise atari gucafuza igihugu cabo mu bihugu barimo. Rero habonetse abarundi bafise umutima nk'uyu berekana ko igihugu cabo naho bari mu mahanga arico bashira imbere, ndetse bagafasha no mu bikorwa by'iterambere nk'uko uwarongoye Dicobu ariko arabikora ngaha mu gihugu n'abandi barangurira imirimo itandukanye mu gihugu c'Amerika. Twebwe nka RTNB twareka kubashigikira, ndetse yanabicishijemwo duheruka no kugiranira amasezerano hagati ya Dicobu na RTNB kugira ngo dufashanye guhanahana ibiganiro bizofasha abarundi barangurira imirimo yabo mu makungu nabo kwikubita agashi kugira ngo baze baraza mu gihugu cabo. Nivyo bariko baraca amafaranga hariho abagwizatunga bari mu bihugu bitandukanye, ariko ubwo butunzi batabuzanye hano mu gihugu cabo kugira ngo bufashe mu iterambere ry'igihugu ntaco byo bako birafasha. Turazi ibihugu byinshi vya Afrika nka za Nigeria, za Ethiopia ziko ziratera imbere cyane kubera abarundi barangurira imirimo yabo mu bindi bihugu. Rero twifuza ko biciye muri amasezerano twagiraniye dufasha ko abarundi bari barangurira imirimo yabo mu bindi bihugu cyane muri Amerika, kuko Dicobu n'ishirahamwe rihuza abarundi barangurira imirimo yabo muri Amerika, nabo bogira uruhara ntangere mu iterambere ry'igihugu. Nako kamo indongozi zacu uhereye ku mukuru w'igihugu cacu bama batera abarundi, kandi intambwe iboneka kiraterwa. Turavye abarundi ishirahamwe ry'abarundi barangurira imirimo yabo itandukanye mu bindi bihugu, ibyo bariko barakora barugurije konte kugira ngo bafashe biboneka mu iterambere ry'igihugu cabo. Twebwe rero abantu bose baza bafise uwo mutima wo kwerekana ibikorwa by'iterambere ko bararangura mu gihugu cabo, abo turabashigikira. Rero nico gituma twashisemwo gushigikira cyane isabukuru, kuko izo birimwo abarundi batari bake barangura imirimo yabo hanze y'ibihugu, kugira ngo abatarumva ako kamo biga baraterwa babone kukumviraho. Rero nk'abamenyesha makuru natwe namwe murafise uruhara ntangere kugira ngo iryo hangiro turishikemo. Dutegerezwa gufasha ko igihugu cyacu gitera imbere biciye mu barundi barangurira imirimo yabo mu makungu. Rero dufashanye, ejo mu giteramo message nk'izo zizocamwo, amajambo azovugwa ndazi ko cyane cyane arayo guhamagarira abarundi baba mu makungu kwitaho igihugu cabo, gushira imbere igihugu cabo. Abaza guca amafaranga hariya bakayazana mu gihugu, nukuri abo turabashimira cyane. Rero dushima intambwe kiraterwa, dutera n'intege n'abandi kugira ngo bitaba ku kabo. Hanyuma iby'integuro babishikirije, hariho n'ubijejwe araza kubivuga neza nyene biteguwe. Rero duhamagarire abarundi bose ababishoboye bazoze muri isabukuru, batera intege abazoba bashitse ngaha, ndetse batera intege na Dicobu na RTNB tuko turatunganya igikorwa, kuko twifuza ko igikorwa nk'iki isabukuru nk'izoba buri mwaka. Mu mwaka uza tuzoraba intambwe tuzoba twateye, tuzoraba ibizoba byavuye muri ibikorwa tuko turakora kugira ngo noneho duce tubona ibindi twokora. Rero muri make n'ivyo twebwihangiro rya RTNB nuko dushigikira uwo wese aza ashira imbere ineza y'igihugu, ashira imbere imico kama, kubahiriza imico kama y'abarundi, ibica bikurikira iterambere ry'igihugu cyacu tugira amahoro. Burundi
baje kubaramutsa kandi abakumbuye ko ndabakumbuye sivyo none ikintu cya mbere na mbere nabaza gushimira Imana kugira byose tugeje hano mu kino kibanza yaduhaye n'ubuzima kandi tugabaje gucacu cy'Uburundi igikurikira kashime cyane byimba mutima mbere ko shimira Dicobu cyangwa Intumbero badushimira bamwe ba journaliste mwambaye hafi kuva kera cyane hano tuzinanye kuva kera cyane sivyo none amfashije urugendo rwanje bwiza no musi baki banova bose baracarimo bagisindikira batarambirwa ubu urabona ko tugeze ahantu ibintu bizoba biza birenge no gaha ego hama rero reka mvuge nti reka fate Yaje Samuel asaza duserukira mu aho twatsindaro muri Amerika twagiye gupagasa imanamba ndamushimiye cyane ko umuntu yumvise icyumviro cy'iwanje arandemurura bazi ko wikoreye nk'inzu yose umuntu agaca yikuremurura ati shira ntabwo ngo turatugabane shira hasi genda ndagutwaze mumpera amashime cyane ndamushimira cyane ko bisa kudukunda Burundi ni ikintu cyambaye nko kuva kera ariko abura urugendo bikoramo ariko ndagishimira Imana ko ufise Dicobu na radio televiziyo by'igihugu cy'u Burundi ko nibo bantu batavuganira kino cyiyumviro kugira ngo nanjye sindirimba imwe televiziyo ngo yari ndirimba imwe nyene dukunda Burundi ariko ari barabikira amasalamu yayo kuvuga Isabukuru cyangwa gutegurwa neza na neza mu kwezi kwindwi itariki 15 no yamubonana date giye kubwirira umugambi Isabukuru dukunda Burundi fise indirimbo imwe yonyene yakaranga ariko nayikoze fise aho ushaka kuja naho ushaka kugeza igihugu cy'iwanje ariko n'indirimbo yampaye umugisha irama amakonsere menshi irabitira mu byinshi iramenyekanisha n'abantu benshi yabitumye nicarana n'umwubaho ngaha naro nifuza kubona umunsi turicaranye kuvuga ko umuntu wese nubwo notera intege akazi kose uzokora waba umujournaliste waba umurimyi wakora icyo kintu utarebye umuntu ngo aragutwenga ahubwo ureba intumbero yiwawe gusa sinishimye mugo nabura ko intumbero yiwanje irike iyo umaze kuba urugira icyumviro gishobora kwicarika abantu babo wankaba urumva ko ni iteka Imana bayaguteye nanjye mu mama shirije Imana yarameza Imana yarameza ko yampaye abantu n'ibintu bizoza yego kwa gushima rero ikasumire timu ya event manager bakorana no kuvuga biragoye ko uri mu mahanga bakantu bakaza bakaraba iki kibanza bakagifata bakishura amafaranga akora amakontra mu kibanza ciwawe nubwo bwo ntanyamiro bagibura gahonze ariko ni byiza turabivuga kandi byiza bari byo byinshi kuko biba biboneka namwe mwaze gakora ibyiza muje kuraba sibyo none cyangwa muje gutanga nuko rero Isabukuru dukunda Burundi baza kumuzo shiki imyaka yose hari abantu bavuye bibaza ati kubera kimaje muri arena abantu bato bikada kigigwe ko nuko mutakibakije mugo bageze ukibaza bavuga ngo ya mbere baramenya kandi hana harondeye kugira ngo banze ndorare bashigikira iyo nza gushira Isabukuru mu nk'ahantu mu Kamenge cyangwa ahandi hantu mu Kanyosha cyari bugana ko Dicobu yizera Isabukuru sio no gaje kwa kweli ariko uno munsi bamaze kubona ko bikina ko tuyitwara ku matere nahite imbere yabonye ko bikina ko tuyitwara ku matere mu mwaka uza rero ndabizeje ko Isabukuru dukunda Burundi izoba mu gihugu cyose kandi cyose abwa cyose tuzogera uno munsi ivuye mu tutangura gutegura iyindi turifuza ko Isabukuru dukunda Burundi n'umwana azovuka jewe nzopfa mu giciro kizopfa kandi n'uruba hari abantu benshi baca bavuga ngo nuko mutwisha gukunda Burundi twe ntitwigisha abantu gukunda Burundi turabibutsa kuko buri murundi wese yemeye kuvukira ngaha yamaze gukunda Burundi mugabo rero harabo turabyiyibagiza na cyane imico nakaranga byacu imico nakaranga byacu nibwo butunzi bwacu bw'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi iyo ugiye muri Amerika ukagera mu Buganda ushaka kugenda mu Rwanda tura imico imwe imishaka gusa ariko ugiye kureba neza na neza uko ndibusenga ore wose naza kumbarira intore yo zavuye kiya kintu cyangwa cyo kibazo intore nibaza kuzarizo mu Burundi kuko umunsi mu Rwanda sinzi byo n'imico yiwacu ngira ngo nace n'igabo ndaza kumaza umunsi nacika atakimbariye nace tuzogikurikirane tumenye ibigize Burundi bwacu n'imico yacu bigaburira igihugu cyacu n'abana b'u Burundi nyene biwacu bazoza n'ejo na hirya y'ejo igiti cy'ipera kirama kitari byinge ndashobora gukora ukunkarara amajoro nyiragute niyumvira kugira ngo nina napfa hazopfe imubiri ngabizina ntizeripfe sibyo none ifuza ko Burundi wese yogira icamari igihugu ciwe umuco ushoboye ushaka namenye ngo gasitagize ibintu biri haye oya harakantu gatoya wokora konyene kagatuma igihugu kibaho n'abarundi bakabaho twebwe nk'ugwaruka cyane nk'abantu nabamenyesha mu bwose ndabona n'ugwaruka gusa izi nguvu ni nyinshi tudishize hamwe twese tukavuga tuti twiya dukora ikintu umwe wese azana icyiyumviro ciwe ntiyitinye nange icyiyumviro cyangeza gutinya kukishikiza directeur cyangwa samwe
cyangwa ingabo yose cyari gupfa kandi cyari nari kwanisha igihugu sibyo none umwe si cyumvira azogira kondera ubukibwira yaba umugenzi wagukuriye yaba inshuti yawe hari yadushoboye ibyo mugikora ariko ubu Burundi bwacu ntibuzubakwa n'amafaranga avuye mu mufuko kuko Burundi twavutse abadutanguriye yari isigaragara hararimwe barafumbira n'umuswe tubajya twese umva ko batu baradukoreye nako nabwo igiti c'ipera kiramo gitaye bwiki nawe kora ibintu kugira ngo abandi baze bakwamure ku ibindi ivyamwa by'ibyo wakoze reka yose ndabarambire kwa kubashimira no kubakengurukira na cyane ndasubiye kuvuga Dicobu na ndetse by'igihugu y'Intumbero yandemuruye iki gikorwa ntihande bukusendemerewe nari ndemerewe kubera murabizi nawe umufuko murabizi ko iki ni igikorwa gikomeye cyane urashaka kwikorana uragikora mugabo haraho babara ngo kure bene ko ndavuga icyo wiyemeje gukora n'umuntu nuyaguca n'intege uravuga ati je ndagenda hano hari baje muri benshi banciye intege muri usina babonye baje muri rentage nuko babure ko ndikora nakora kandi byanezereye sivyo none hari n'abajournaliste ngaho batashaka postinga affiche yiwanje ubwo ndabatumye kumbwira ubijejwe si umujournaliste wese aje kugira ngo agumaza yumve bya byumviro byaje hari azogera igihe nawe akikubita gashi akafate Auguste kandi ndamushikiye sivyo none ikintu kitwica abarundi ni imbibe zo mu mitima kugwaruka tureke imbibe z'umutima zirakwica n'umuryango wawe zikica n'inyungu z'igihugu kugira urwango kugira ishari kugira inzigo iyo n'umukoshi umwe utanana hamwe uzigera wikuriza gira ubumwe bana n'abandi neza wicishe bugufi ufise ivyo ushaka gushikiriza byawe ronda abagenzi bawe babwire ntibazo bitahura kumwe ubitahuye n'utabitahuye bafashe kumwe ndababwiye gutyo kubera yuko hariho impanuro nyene cubari mutavuga n'umukuru w'igihugu yampaye kuko yabonye gira ngo ikindimo aravuga ati udusangize n'undi gwaruka urabasangiza umutima w'ubuntu n'urukundo urabasangiza guca bugufi mama mwabonye n'icyo bari mu gihugu cyacu cyiza cy'ubundi buryo aciye bugufi aca bwa ugasanga yicaye bwana hari umujournaliste unamubwiye ikintu kugira ngo yahango je urwaye nkabisa wajya wapi journaliste n'umuntu akomeye nivyo turabizi murakomeye ko mu mutima tu ibintu bigenda neza rero mwamwe rero ni muzare mudushigikire mu mico n'akaranga n'umuziki ndundi atanumwe mutoranije atari Auguste atari indi abantu twese mudufate kumwe umwe wese avuga ati umwe wese nk'ubu avuze ati ndira fatire ndabishire mu minwe yanje imico n'akaranga ndabikore ku bice bitatu uje mvuga ko turi ku bice bitatu ndabise ku bice ijana biraza gushoboka mwebwe nyene mubikoze kuko izi nkuru zacu nizo zizakugira kure ku bwanjye ko tugira amahoro rero dukunde Burundi twundishira abandi dukunde Burundi twundishira abandi baje gushima aka jambo gashasha nizo umunsi ko kwita umuhetsi hajya umuvyeyi umuhetsi afise impetso umuhetsi niwe ashira umwana mugongo kandi azokura akamurera kanashika umugero n'akazoheka abandi urumva rero iryo jambo ryashimije rwose umuhetsi uwavuze pare mu gifaransa umuhetsi nasanze risigura byinshi kurusha parakia urakoze cyane ndashaka kandi mbanze nshimire Auguste yagize iki cyumviro hajya abantu tugenda turi benshi dushaka byinshi mugabo umuntu ashaka kugira icyiyumviro akakinonosora akagishikiriza abandi kugira ngo kive mu vyumviro no majambo kije mu ngiro hajya birasaba inguvu nyinshi inguvu zirengeye kuko umuntu ashobora kwibaza kuko iyo umuntu abonye ibintu biko biragirwa hari igihe yibaza ko vyoroshe abantu muri mu bintu by'imico kama n'akaranga cyane cyane bahingura indirimbo canke ivy'amarere canke ibindi murazi imbere y'uko ngo rurimbo rusohoka canke imbere sisohoka haje urara ku mugono ukarara udasinziye kumbura umunsi umwe ibiri bitatu ushikanaho kizoba icacu byo kibi gikorwa kibonetse y'abantu bariko bariyumvira n'ubuye bambwiye ati warakoze ifilme nziza yitwa Gute iyo ndabwiye nti nayikoze ku imyaka 7 abantu birabarenge nukuvuga ushira ku mutima twe turanga umutima muri aka kazi tugira udashizemo umutima n'urukundo ugashira amafaranga imbere nta nakimushobora ubundi ko ndiko ndandika igitabo ndakimaze ku imyaka 200 mugaye imyaka 200 ntabwo ndohokerwa cyangwa ngo ni ndabireke oya
kuko ndazi ku munsi abariyo akandi gashasha kaje ndazi ko igihe kizosokera hose kizoza gifasha urwaruka kuko iyo ushize ibintu ngaho igikorwa abandi bakabibona birabafasha kwiyumvira no kugira ngo baryohereze cyangwa basumbirize mu bikorwa bazogira mu ariko ndamubwira Augustin mu kanya mu gifaransa niyo bavuga ati on invente pas la roue on l'améliore. Uyu munsi niba yagize ico ciyumviro yabanje kuraba ibintu dusanzwe dukora twese ibintu yumvise byamye bikorwa akagereranya n'ibyo abona mu mahanga akavuga ati none jewe igihugu navukiyemo ko ari Burundi no kimarira iki no kwerekana iki kugira ngo ngize ico nimariye mu gacacane marire urwaruka turi kumwe n'urwaruka ruzokurikira. Urumva rero hano nashaka kumukeza rero kubona ko aha twese bujya dukoranye kubera amajoro wamaze uri kuri ico kintu tumukomera amaji. Mu buzima umuntu atunzwe na vision ni nk'indoto ngamuga ati ejo bundi mu myaka 5 myaka 10 nshaka kubiki nshaka uzokora umaze kugira iyo vision hacaza mu gifaransa icyo kwita determination ishaka ryo kugira ngo ico cyumviro gikorwe havuye determination hacaza strategie na les moyens no kuvuga uzokoresha ubuhe buryo kugira ngo caciyumviro gishobore kuba igikorwa kiboneka abantu bashe kugikora ko baciyitirire nabo. Uyu munsi iyo bariko barambye ati Sagamba Burundi hari abantera amashurwe ngo ni imwe ya kabiri y'u Burundi biranyora kubyumva mugamba numvise icyo bashaka nurimbo bakunda umwe wese aca yumva ati iyo ariko araririmba akumva ko aryohe akumva ko nane ko ari Burundi niyo washize mahanga nuva ko abaye nk'inkino amahuriro hanze muri diaspora barakunda kunuga ikintu ngumviriza kaza mbona rwaruka ama community area bariko baririmba Sagamba Burundi urumva ndirukirwa ngabo yose n'urwabarundi areno nca numva igituma ikindi cyacu cyose watangure ngaha mugabo gashikake ugaha uburyo ubuhe kuko hari uburyo bw'abantu hari uburyo bw'amahera hari uburyo ibikoresho ibyo byose ugasanga rero dushaka kuvyikorana ni ucurondera abandi bamufasha rero nkaboneraho ubwo mushimire Dicobu gashimira RTNB gashimira abo bose baje kugira ngo bamufate mu mugongo ico cyumviro umunsi cyuko turanonosura ngaha kizoboneka ejo hanyuma abantu bose baryoherwa bavuga ati gahunda wa muntu yari umurosi gusa yari umukozi. Aha rero ngashaka gusubira ku kantu gato ngira ndabakebure hari ijambo je nsigaye ngwanya gose yakajambo bita utugenegene ako kajambo namanda kagwanyaho yose mvuga nti narasabye n'abakuru n'abategetsi turasabye rondera irindi jambo rivuga ivyo dukora kuko turi mu buhinga bw'imvabwenge bw'ico kama urumva n'akaranga n'ubuhinga bukomeye mu gifaransa navuga les industries culturelles et créatives muranyu ico yumaze kukijamo ndukiri mu bya bindi byo tugenegene ndukiri muri bya bindi by'uburosi oya ugiye mu rundi rwego rw'ubutunzi bw'igihugu ege bidukora burafasha ubutunzi bw'igihugu kunze ku rwego twe turiko urabona nk'abagira imiziki baravuza bakaronka amafaranga baravuza ama-album bagasura tukazigura abakoze amareresi tukaja kuyaraba tukagura ibihugu byabyumvise kuva kera nk'abanyamerika abanyaburayi abaziya barashiramwe n'uburyo bwinshi kuko ndetse n'ubwo butunzi n'ubundi buryo bwo kugira ngo umenyesha igihugu cawe ukundisha imico yawe umenyesha akaranga kawe umenyesha ubutunzi bwawe none uri kuraraba nk'ireresi iraba igihugu Burundi urabona mwo abantu beza abantu bariko barakina ururimi ukabona mutanganyika ukabona ya misozi y'Burundi ukamenya aho bakora ibina biriya ukamenya nk'igibaza kuvyerekana bazoza hajya hari kuri arena tugo turamugira publicité ikomeye twaje hanze gutyo nyene bamwe bavyina batamba
kubona nk'abajya babyina batamba urumva ni ikintu gikomeye hajya si ugutamba gusa uri kuratanga akaranga kawe uri kurakigisha abandi hamwe n'umunyahanga abiraba ati yo ngaho ndi mu Burundi hari abakobwa beza ngaho ndi mu Burundi hari abatamba neza ngaho ndi mu Burundi hari indirimbo nziza hajya bavuze ngo iki akarorero ka nyuma ngira ndabashikirize ejo bundi mwabise ko umukuru w'igihugu yagiye mu Bushinwa mu Burusiya imbere yaho naje numva ambasade abaserukira Ubushinwa bampamagara ngo ngabo turakeneye ibyo rurimbo rwawe sagamba Burundi kugira ngo orchestre muri Chine iziruririmbe haje delegation y'u Burundi mu ntango navuga ati none kubera kijewe mugabo arambwiye igituma barushimye barushimye sije nagiye kurubabwira ni mwebwe mubabwiye ati mu ndimbo zose dusinga sagamba Burundi ati nukuri kose turabiyumvamo twese kandi gushimisha abantu baje muri delegation ngira ingorane bansaba ico bita solfège ngani ni bake twize imiziki n'amanota aho rero niyo nashaka kubakebura abantu bose azokumva yuko bakene ngururimbo rwa ari bwiza cyane muzoze muravyumvira kugira solfège ubwo ruririmbo kugira instrumental y'ubwo ruririmbo kuko ivyo birakunda kubura kenshi ubona ari gutumirwa nk'ahantu bakubwira turimbire rwa ruririmbo udafise orchestre uri wenyene hari gicu usanga umenga ari ikintu ubuze mugabo ufise instrumental urumva donc niko kandi abakebura umuntu wese azoja muri production agira ururimbo rwaheze n'amajambo muga aba afise instrumental ko instrumental ushobora kurishira kuri flash aho uzogenda hose ukarurimbirako canke ubundi yashatse kubwigana afise flash akarurimbirako canke iyo flash kazofasha abandi bashaka kubwiga kurwumviriza rero simba vendandira kuko bava mvuga menshi umva naryo kumva nkasagamba Burundi ko bayiririmbye hariya umva iyo ugize ikintu bya bindi nariko ndabwira nti harageraho ntibiba bikiri kwawe ico gikorwa ndikiba kikiri kwawe twese ca tucitirira tubani kwacu canje wa misi yaririmbye twese tutavuga ati nuze ama karaoke twigwa tugira bose ewe Burundi ngira ndakuririmbe cyane tukarimbiza abahagaze aba Africa Nova siho bari mugabo niho bari natwe mu buryo tuba tubisubiyemo turavyiyumvamo rero turafise igikorwa gikomeye cyo gukunda Burundi no kugukundisha abandi nejo bundi abana bacu muyumvise arabizi ari muri Amerika nk'abana bakurira muri Amerika usanga bazi Icongereza gikomeye atagera bigisha akaranga niya mu mwana akura afite imyaka 30 umunsi atashe ngaha wambwiye ati amakuru make papa qu'est-ce qu'il a dit kuko mu miryango myinshi y'abantu turakunda kuyibagira kwigisha abana bacu ikirundi imico akaranga ni ikintu gikomeye rwose rero urakoze cyane jewe ahanje umunsi nagerageje kuza ngaha naho nari mfise ibindi bikorwa ariko biranshimisha rwose ko iyo ndonsa akanya karyo urwaruka rukampamagara nkagiye nje mu karaoke ngo twabonye mutama ngaha turirimbire sans complexe mumenye ko ibyo nshoboye nzoca nitaba ndariko no batera agacumu kumwe kugira mutama ngabo ahapfuye ugise umunsi n'umusore azogira mwita mutama mugazo wayigishije abandi bigisha abandi ubwo muri umutama ngaho ukagira iragi usigiye abandi tugira amahoro urukundo Burundi tugukundisha abandi murabyumvise sagaseshwa muri ejo nimwabona kubisa akavirigire ka sagamba Burundi